tumenye gutandukanya ibyo dukeneye n'ibyo dushaka. Mbe dukeneye iminsi mikuru myinshi cyangwa dukeneye iterambere? Abagenzi beza batuma ushika ku iterambere, abagenzi babi nabo turabagendana, nibo batuma umuntu atashobora gushika n'aho hantu yashaka gushika. Inkozi z'ikibi z'abakorege ugishitse ku kazi baca bakunuga muri magurupe guterera, bagaca bakosha ukuntu worongora, ntibakweretse ukuntu udapora ubi wawe, bakubwira rongora kota. Ego kota ni vyiza muga wishoboye, urashobora gukota muga ufise n'amazu nawe ukotesheje. No mu kibano hariho umuntu akwamiza mu munsi mukuru aguhenda yuko wewe uzi kuvuga neza, wewe ukama mu minsi mikuru atanyungu ufise, akubwira muri liste y'iminsi mikuru, agushira muri gurupe yo guterera, gurupe ya seminaire nimba ari nyene ayigira ntazoyigushiramwo kubera wironkamwo amahera, azoca gushira mu magurupe yo guterera. Ntagire n'ikintu na kimwe c'iterambere agufasha. Apana bimwe vyo mw'ishengero bakubwira ngo yo byose ngo kw'isi ngo n'ivy'ubusa gusa, ko bagaruka kugusaba amafaranga koresha vya bindi vy'ubusa nyene, ko batabibona. Tandukanya ivyo ukeneye n'ivyo ushaka. Igihe cose uzoba utaramenya gutandukanya ivyo ukeneye n'ivyo ushaka, aho ubuzima buguma bukubana amazi. Mushinga nawe Focus turabaramukije. Nari turabaramukije. Duherutse tuyaga ku vyerekeranye n'ubutunzi, twarayazi bitandukanye. Uyu munsi rero akabazo gato yanagomba twe turayagako. Mbe burya ivyo umuntu akenera mu buzima nivyo aba ashaka, canke hari itandukaniro ry'ivyo umuntu akenera mu buzima n'ivyo aba ashaka? Mwoduha umuco. Murakoze kutubaza. Ego. Twarabemereye kuzoza turabaha inyishu ku kibazo carico cose. Ego. Ufise ikibazo akakibaza no muri commentaire tukaciga ko tukazocishura, haba kuri YouTube, canke kuri Facebook canke TikTok, hariho hose. Hama ibibazo twaganiye ku vy'ubutunzi byinshi, natwe so kuvuga ko turabahinga mu vy'ubutunzi, mugabo turagerageza uza turafashanya, tugenda turacira umugani ugwaruka cane cane ubwo duhaye dukurira. Mutubajije rero ko umuntu ashobora ko ibintu umuntu akenera n'ivyo ashaka, ni ukuvuga ugomba gutera imbere utegerezwa kumenya neza gutandukanya ico ushaka n'ico ukeneye. Ari naco kimwe wama wumva duhaye turavuga mu rurimi rw'ikirundi, uzosanga ayo mavuga umengo n'amavuga amwe, ariko mugabo kubera yuko uzosanga ayo mavuga umenga afise insiguro imwe, nico gituma n'umuntu agaruka gusanga yihenze ariko arakora ibintu akavyitiranya kuko mu Congereza niho bigaruka kumvikana. Hariho ico bita need na want. Ugarutse kubishira mu rurimi kavukire rw'iwacu, ugaruka kumva umengo nico kimwe. Mugabo harya igihe cose uzoba utaramenya gutandukanya ivyo ukeneye n'ivyo ushaka, aho ubuzima buguma bukubana amazi. Rero iyo umenye ico ushaka n'ico ukenera, ucumvira ati mbe ivyo nkenera biri mu mugwi uwahe. Ibintu umuntu reka ndagutandukanirize gatoyi, wewe uri kurankurikirana, ushobora kuba umengo noba ndiko ndaguhenda, mugwa uze gusubiramwo uvyirabemwo mu buzima bwawe. Ibintu umuntu akenera ni ivyahe. Nico kintu cose umuntu akenera ataronse, ubuzima bwiwe buca buja mu kaga. Nk'ubu umuntu ibintu uko bigenda kose umuntu arakenera gufungura. Ahejeje gukenera gufungura, agakenera kwambara. Umuntu ahejeje gukenera kwambara aca akenera
ahantu aba. Ivyo rero ucugaruka kuraba ati ivyo biri muri need, nivyo umuntu akeneye. Rero umaze kuba ubikeneye uca ugenda uzuririmba ati mbe ko ndose nk'amafaranga mbanze gukora iki. Uca utangura ugomba kuzotera imbere muri kazoza, utegerezwa gutangura gukora ico wewe ukenera, ukareka kwirukanga kuri kimwe ushaka. Ivyo ushaka ndaza kubigusigurira, kuko wewe ivyo umuntu akeneye muri need, urakeneye gufungura. Ufunguye kugira ngo urindire uronke ico ukora, uronkemwo amahera. Umaze gufungura uca utangura kurondera amafaranga y'impuzu. Umaze kuronka impuzu urashobora kurondera ahantu ugiye kuba. Ivyo byose wamaze kwikwiza kwisatisfeza mu bintu byose, ukavuga uti jewe ivyo kurya ndabifise, ivyo impuzu zo kwambara ndazifise, aho mba ndahafise. Ivyo rero umaze kuba ubona uwo bikwiza, ukabona yuko ushobora kuba ufise stock yo kurya umwaka wose canke amezi 3, uca ukenera vuti nanje reka ngure akandi gahuzu kiyongera. Ubu woza kwambara uraye ubusa. Ivyo ntivyoshoboka, ahubwo wopfuma wambara impuzu nke zibaho ukarara ufunguye, kugira ubeho wigira imbere mu minsi, kugira ngo uronke no gukora akandi kazi no gukorera umuryango wawe. Hama ukaraba ati ko mba mw'iyi nzu nkaba mfise ivyo kurya, hasi noshirako ibi n'ibi nkagira korotire. Aho uba uriko uragira nti urubaka aho uba. Rero kimwe nakubwira ico umuntu ashaka aho gitandukaniye n'ico umuntu akenera. Ico umuntu ashaka, aha twese tugenda dukeneye ibintu vyinshi, mubwo ubu bibuze ntacuba. Mu bintu rero umuntu ashaka, umuntu arashaka kunywa inzoga, umuntu arashaka kugura ikinga, umuntu arashaka kwambara karato keza. Urumva bigarutse umengo habaye coincidence guhurirana bimwe vyo kwambara. Hari impuzu ziba zikenewe n'ivyo impuzu umuntu aba ashaka ziyongerako. Ni ukuvuga umuntu arakenera kuzogura ikinga, agakenera kwiyunguruza akoresheje imodoka, akoresheje ipikipiki, kenshi urabona bakenera no kwiyunguruza mu ndege. Ivyo bintu nivyo bituma bigaragaraza yuko ico kintu cabaye muri kimwe nita want mu byo umuntu ashaka. Hari ibintu dushaka nakusubiriyemo ubibuze ntacuba, kuko nk'ubu wewe urashobora kuba wifuza kunywa umuvinyu, nubwo umuvinyu utawose bananyubaho. Mugabo ntumve mvuze ngo ivyo kunywa, harya amazi, kunywa amazi navyo biri muco bita need, nivyo umuntu akenera. Kuko umuntu atanyoye amazi umubiri uhungabana. Ntumve rero ngo mvuze ivyo kunywa, hari ivyo kunywa umuntu aba ashaka yifuza, n'ivyo kunywa umuntu akenera. Kuko kunywa amazi biri mu bintu umuntu ategerezwa gukenera, kuko ayo mazi barakubwiye yuko no mu Kirundi baravuga yuko amagara n'amazi aseseka ntibayore. Ayo mazi rero yategereza kuba agize umubiri. Rero mu gihe cose ubona umuntu adashobora gutandukanya ikintu akeneye n'ico ashaka, gutera imbere bizomugora ku rwego ruhambaye. Imigwi rero uzobanze uri ngaho ubanze utamenye uti jega basha nkeneye iki, nshaka iki, nkeneye stock y'ibigori, mbe ku munsi ndya ibigori bingana gute, ufise abana bangahe. Nimba ufise abana 3 uca umenya uti reka mpime ngiye ku isoko mporangura ibigori bingana gute, kugira mayinkoresha amafaranga, kugira nshobore kuraraho ijoro rimwe ari byo ngura, nkenera ibingana gute. Nico gihe urashobora kuba ati koce nkenera ikiro kimwe canke ibiro 2, baca nkenera inusu y'ibiharage, n'imiburiburi nkeneye ibiro 360 vy'ibigori, kuko urabona ibigori ngaha mu karere vyimbuka rimwe mu mwaka iyo utafise aho birima mu mwonga. Aho ni naho ucubona uti mbe
nzoshora ibingana gute kugira ngo agacupa muri bimwe nkenera. Ivyo bigori urabona uti ntiharagera ko je nshora. Ni bimwe byo no gutanga icicumi ntibyoba biragera, kuko uwo mwaka woca we uzofata ugasanga hari imisi ubayeho inzara igukubise hamwe n'abawe. W'Imana yaguhaye ivyo kugira usunike umwaka ejo murondera ibindi. Biragoye ko hari umuntu yona bigusaba igihe na wewe ubona umwaka utokwira, kuko Imana ikintu uzoyisaba ubwenge, kuko iguhe kugira birya yaguhaye, ntiguhe ko kubisesagura ngo uje kudandaza vya biro vyawe ngo uroye kunywa za nzoga ziri muri ya kategori y'ivyo ushaka. Banza urabe ivyo ukenera n'umwana wawe n'ivyo akenera, ko yambaye, ko yagize gute, ko yariye, hama ubona uti nanje bino nobishora nkinezereza na gatoya, apana kugurukira mu mugwi utarimwo. Hama mu vyo ushaka naho birya bintu umuntu ashaka nivyo bituma umuntu atera imbere, bigutuma urondera amafaranga y'ivyo ushaka. Ugomba kuvuga uti ko hariya muhira namaze gukwiza, reka ngerageze nirukange ndondere ivyo nanje nshaka, kuko ivyo ushaka naho uzobibura nta muntu azomenya ko wabishaka, ntibizoboneka, bizoguma muri wewe. Mugabo ivyo ukenera iyo bimaze kubura mu kibano, abantu barakuvuga, baravuga kwa naka bararara ubusa, kwa naka baririrwa ubusa, byo nakabaga bagenda gusa, baba babonye yuko ivyankenerwa ntavyo ufise. Mugabo ivyo ushaka atavyo ufise bavuga ari mu bandi, kuko nk'ubu nta muntu amenya yuko ukenera umuduga, kuko abawukeneye ni benshi batawufise. Abakeneye ikinga ni benshi batarifise. Mugabo kubera uri mu bandi biragoye ko bakuvuga ngo naka ngo yabuze ikinga. Eka ninde amenye yuko wowe wahora rirondera aho byose. Ndazi gute kutaye wironderera ipikipiki cyangwa utaye urondera umuduga uhere ku muduga. Rero biragoye, irukanga ibyo ukeneye ubigire ikintu ca mbere gikuru ubanza ugikwize kwanza. Ivyo gufungura ubikwize, wambare, hanyuma uronka aho uba habe hato, koba gato kakaba kiwawe, aho kuvuga uti wama urasembera bagusohora bakwirukako urara mw'ikanevu kubera waciye uja kunywa inzoga z'ivyo ushaka utari waronka aho uba. Ivyo rero nico ndiko nkubwira, kumenya gutandukanya ico umuntu akeneye n'ico ashaka. Uzoba uriko ururira ingazi yiwawe kandi y'iterambere, utuma umaze guhagarara neza mw'iterambere, umaze gutandukanya ayo majambo abiri, ico umuntu akenera n'ico umuntu ashaka, arico bita need na want. To need na want, aho uzoba ugira utere imbere. Yego. None tukiri aho nyene, ni ryari uzobona ko umuntu atashoboye gutandukanya ayo majambo abiri, ico ushaka n'ico ukenera, atashoboye kubitandukanya? Ni ryari bizogaragara ku buryo wari wese amubonye yovuga ati urya muntu byaramugoye gutandukanya? Murakoze. Yego. Ni ryari uzobona umuntu ko yananiwe no gutandukanya ico akeneye n'ico ashaka? Murakoze cyane. Yego. Ivyo uzogaruka kubibona mu kibano. Umuntu murashobora kuba muhembwa amahera amwe canke muronka amahera amwe canke anagusumbya kuronka amafaranga. Wewe ukashobora kumva nyene ashobora kuba apanze, agashobora kuba nyene mu kabare ararayo ariremuza, mugabo abana biwe kw'ishuri bakabirukana, kuko naho ntakubwiye neza mu vyo umuntu akenera. Amahera y'amashuri aza ubwa mbere, kuko niwoja kunywa inzoga utaragurira impuzu abana canke ngo barihire amashuri, utegerezwa, kuko nico nagomba ndakubwire, uhejeje gufungura ugaheza kwambara, utegerezwa kubanza kurihira amashuri abana. Ahantu rero uzobibona neza ko wa muntu yaronse amafaranga nashoboye gutandukanya ico yari akeneye n'ico ashaka. Uwo muntu azoshobora kuba usanga ni mboregwa, muhira arapanze, haba
ntafise n'impuzu yambara ntashobora no kumesa mugabo arose amafaranga ico yihutira aca yinywera inzoga gatonya inzoga ikindi kintu gashaka gusanga uwo muntu murahejeje nka 500 tuwa 100 ubwo nyene aciye yirukanga kugura ikinga iyo kinga arayiguze mugabo nta stock yo gufungura afise uzoza ubona agiye kw'ibotike ngo urumva wewe ngo jewe ibintu ngo birangoye ngo nagomba ngo nkope ngo ibiro 10 canke ngo ibiro 5 ngo mfite umuceri canke ngo biharage ngo byo kurya ngo ndakugwatiza ikinga waguze ikinga utaragera wagiye mu byo bimwe muri want ni wewe wari wagere kugura ikinga wategetswe kubanza kurindira ukagira stock ukaraba huba hakaba hato kiwawe mugabo waciye ugenda uza kugura ikinga wewe ndakwereka uzobibona mu gwaruka wewe ukironsa amafaranga urabona izi telefone za Android ziharawe wewe urose tuwa 100 ntushobora no kuburanagura n'ikanda mbiri canke nta naho ubufise canke nturanaronka kubaka umuryango ukiciye wirukanga kugura Android irakenewe mugasi kwikubitiro rya mbere yuko uyikenera ahantu uzobona yuko idakenewe ni hajya ahantu umuntu wese azogira ikibazo kimwe gusa gitoyi agaca yihutira kudandaza ya Android canke rya kinga kwikubitiro wumva ageze ingorane y'ibihumbi 5 canke 15 kubera ya Android yayigura ibihumbi 300 nico gihe uzoza humva ariko arayihombesha 105 ibihumbi 100 kubera umuntu yigomboza icafise uko nta muntu yo gukopa ibihumbi 30 abona ucenjeke ya Android ntibishoboka baraguhanura bati yidandaze wivune zino ngorane ubona ufasha umuntu atabana yifise birakenera Android irakenerwa kwihereza umwana ari kwishuri igihe haya yirondera nk'ubumenyi mugapana nyene ngo ya dépense cyayo mahera abari ikintu kimufasha kwiga kubera ona iterambere ry'iki gihe utagiye urifashisha ingurukana bumenyi usanga atabumenyi ufise mugabo kugenda kuyigura tacirikira gufasha biragoye cyane aho nyene naguciriyemwo be burya nk'abantu babiteguriye kubaka izabo ugasanga ariko apanga mariage izotwara nka 3 miliyo atagira haba ivyo twoshira imbere twovuga ko yashize imbere ibyo ashaka canke ibyo akenera muduha ku muco gatoyi nawe murakoze cyane yego aho hose naje nayiko ntera ndahabyiza murakoze no kuvuga yuko ni bya bindi nakubwira gutandukanya icyo umuntu akenera n'icyo ashaka icyo umuntu akeneye kitamubungabunga ubuzima bwiwe bwose muga kenshi ikintu umuntu ashaka ni nk'ibibera amaso umwanya muto bikaca birengana kuko wewe wafashe nka 500 ukajya mu kabare ukamvuga ngo bariya bose bahe ngo nabariya bahe ni vyako kanya bagenda bazimaze mbere banazisohotse ariko umugabo ufashe ya mafaranga yawe ukagenda ukayaguramwo ahantu uzoba ayo mafaranga hazogumaho imyaka n'imyaka canke ya stock yawe iya 500 urabona yuko ibigori bariko babigura 1700 kwibeye igihugu biri 500 arimwo ibiro byinshi ushaka kurya nk'amezi 2 canke 5 naho gufungura cane kugira ubeho neza ariko umugabo uvuga uti Amstel zunguruka nk'ubu zabuze Amstel ngira 50 sobatse amatsi yego nico gihe ubunejereje abantu bakavuga bati ebana nakano umugabo bugombye ko bakuvuga neza umva nivyo ushaka ko bakuvuga neza biroye muri want mu byo umuntu ashaka nico kimwe n'irya mariage wowe uravuga uti jewe ngira ntera ubwoba abantu nkote sare nkote imiduga ngire mariage y'akaga nemere nkote nkore mariage ya 10 miliyo cyangwa ya 15 miliyo 50 miliyo njenja gukota bajya abantu bazobijya inyuma y'amezi 3 bahe baragusohora mu rupango wakosemo nta n'umuntu n'umwe azovugera kwibuka bavuga cyo yatuhaye bijya bintu
nakiryo ati nukuri cewe iyo nza kubimenya sinacaye ati none ariko aradutakambira abagabo tumuterere bagenda babivugana ariko kuvuga ngira afise ahandi hantu ko bavuga ati natwe twari tubizi wiri uvyandaritse ivy'iwawe barabifungura isoro ry'icasame nta n'umwe atari begako rero ubishize harya ukagomba kwiyemera ku bantu ngo bakuvuge ukaja kugira mariage iteye ubwoba usesagurira utwawe batufungura ntuzobura abaki n'ukuri mugabo wategerezwa kumenya uti none mwizi 15 miliyo canke 10 miliyo mfise nkeneye iki nshaka iki mbe hamwe nuba iwanje uyu mugore nkagenda nkagira etasibiri nkagenda muri katolika nkasigurira patiri ati jewe ibintu birangoye ngomba homba ndabira unkontore narakubwiye ko mwishengero bagomba amafaranga mugana haba amafaranga si menshi cyane yo gutirimutsa atoto mugenda guhezagirwa murahezagirwa mukagenda mukabana n'umuntu wawe ece imana ikabandanya ibahereza wa muhezagiro wabahezagira kuko muri katolika baremera neza yuko uko uburyo bwose ufise urashobora gusaba mariage mukagira bakabatuma abantu bangahe mariage ikaba n'ayandi mashengero amakuru ansumira bariko bari conforme bakagenda co kimwe n'abandi kuko barabona bati abanywanyi baraduhera ukaguma ushiraho amategeko ngo twengo mariage ngo zitabaye izakaga ngaha abo ntitwakiye wowe bakire nk'ubwo buryo bagusavyemo kuko umwanki yaracikitse umutebeje agaca yakirwanya umwakiye ico uzoza uramukurako uduhera duke duke kuko narakubwiye amashengero y'iki gihe bafise abantu urazi ko twese turabanywanyi turebe bene ishengero tubanezereza tuze turabahereza turya duhera duke duke hama natwe twitunge muhira kumbure mu kibano muri sosiyete wumve nawe kuri mu bandi ntuco ugomba kuduma ngo ukine ibintu by'igitangaza ibitangaza uriko urabikora uri Yesu Kristo wewe kora ivyo mukwiranye ureke gusesagura itunga ry'umuryango wawe kuko umaze kuronka uwo mukundana Imana ibimaze kubaba yabamurikiye yuko mwebwe hagati y'ugo rukundo rwawe we n'uwo mukobwa canke hagati yawe w'umukobwa n'uwo muhungu ibibashakamwo uruvyaro mwebwe mwamaze guheza kwama mwamusigaye yuko mwera nka kurya iremba riragera ibiti bigashurika hama bikama imbuto zanyu zikaja hasi kugira namwe zizoze kugirira akamaro ababizikeneye tunga umuryango wawe kuko uruvyaro rugukomokako ntuzoza kururatira ngo twumve mariage ngo bani ngo ngaha mw'uyu muci ngo mw'iyi Bujumbura ngo canke mw'iri Kigali canke mw'iri Dar es Salaam hariho uri hose ngo nitwe yaheze siwe yaheze badorindira izindi ziko ziraza kuko n'umusoheza kugira ikirori bibaza ko ari wo ufunyitse abandi bakaza bakurenga rero nta guhiganwa we kora ivyo mungana umenye gutandukanya ivyo ukeneye n'ivyo ushaka aho bizotuma ushobora gutunga umuryango hanyuma hari akandi kabazo gatoya mwotwishura ko gatoya mbe ni ryari uzobona ko umuntu adashaka ko mugenzi we aronka amafaranga marakoze cyane harya abagenzi beza batuma ushika kwiterambere abagenzi babi nabo turabagendana nibo batuma umuntu atashobora gushika naho hantu yashaka gushika ivyo nkabivuga gute hari umuntu abona yuko uhembwa amafaranga ugasanga nk'ubu wewe wahora uri watsinze niho ugitsinda amashuri mugani w'abavyeyi urarosa ako kazi urosa akazi bati harya barya abantu ushitsemwo baca bakwita ngo umukorege rero ako kajambo umukorege umva mukora hamwe uzoza ubona hageze wewe niho ugishika barya bakora kwa kaya kazi bararongoye baragize ibi barafise aho baba
aho bokubwiye ati rero umusore canke mukobwa yego ntabona ubuzima ujemwo si ubworoshe ati banza uhembwe wizirike ntutwishinge ati kuko ati umuntu umwe yigeze kuvuga ati ukuri kurababaza mugabo iyo uryamye bakubwiye ukuri uragaruka kumva ati bijya bintu naho babivuze kwari ukuri mugabo kukagora gukora bakaguteza kukubwira bajya bakorega ati ntutwishingereye bakabaza ati uramaze kuba ufise parasera hoho nta umva parasera atari ufise ntoba urubaka aho ati parasera aho urayifise yego je mutama yarahampaye ati ndamaze kugura ati nakoze ikiraka ca ndagura parasera ati rero urayubaka oya bateza guca bakubwira ati wowe rero mu minsi mikuru tuzojamwo tuhaye duterera iraki ushiremo 10,000 canke ugomba ureke kimire baguha sinzi ko bakitanga ati uzoce utangura kubika amahera wubake hama bakabutangura kuza barakugita ukuntu uza urabigira kugeza yaho ugiye kuri nivo y'abandi kugira ngo uje muri uzamanza kuko inkozi z'ikibi z'abakorege ugishitse ku kazi baca bakunuga muri magurupe guterera bagaca bakosha ukuntu worongora ntibakweretse ukuntu udaporo ubi wawe bakubwira rongora kota ego kota ni vyiza muga wishoboye washaka gukota mugufise n'amazu nawe ukotesheje aho ivyo nibisanzwe kuko urashobora kuba nkangaha uba nko mu Kanyosha kubera akazi kawe kari hafi mu Kanyosha canke mu Kinindo mugabo nawe amazu wari wayaguze hehe ntuze mu Carama za Kamenge iwabo n'abantu ayo mazu hariya muri ico gihe ntiwoza kuba hariya utegerezwa kwegera akazi ushaka kuca ukota aha mu Kanyosha ziriya nawe ukaraba uti reka ndazikoteshe kuko n'ubundi ntakoze ibiharuro amatike yo kwama ndaza kandi no kwama ndacegwa waca wibera muri kati aya ntuzobona abantu bakose nuko bose ngo batagira ngo amazu hari umuntu akose bivanye n'ahantu hamworohereza impande y'akazi hagakorera cyangwa ugasanga adandariza mw'isoko kanaka ugasanga kose mu Rumonge mugafise inzu nyinshi Gitega zikoswe kumbe yari yakotesheje hariya niyagaruka gukotamo kubera akazi akora aho kegereye ntuce wishinga rero abantu uje ngo nzoca mba mu buzima rero bantu bateza kukubwira abakorege bagomba gutunga ukuntu wobigenza ugahonyora mu makanda yabo kanatsinda hari n'abandi baca batereka tumubwira ibi n'ibi bagaca bakwamiza mu manza hari umuntu abona ati k'uyu muntu aronka aya mahera ya reka dutegure urubanza kugira tumusamaze tumurire ko amahera yiwe reka duce tumwamariwe tuzoha ijambo bamugwenda ngo umuntu udahagaze neza urazi kuvuga neza nani hayaga baguhenze ngo nkinda ngo bari uzokwamuvuga ijambo amahera niwe wisopana menshi kumenyereje kuvuga ijambo nta rubanza na rumwe utagomba kuboneka uca wamugomba kugura n'amakositimu n'abana bawe muri kazoza uzababwira ngo nayo ifise amakositimu menshi ngo nije navuga amajambo wewe rondera kazoza utunga umuryango w'iwawe kuko barya abantu bakwamiza mu manza nta rukundo bagukunda bagomba kukena bo narakubwiye neza umuntu agomba yuko ukena akwamiza mu tuntu naho wowe uhembwa amahera menshi wowe nyene uzobona ni wowe wayariye kubera utuntu akwamizamwo tugende mu rubanza ayo Makamba tugende Ngozi duterere naka imisi mikuru kuko wama mu minsi mikuru haragera igihe nawe uvuga uti no kwama nambaye ikositimu imwe reka mpindure nambara iyindi kwa kugomba kugura kositimu uzosanga ibyo ukeneye atavyo uri kuragura ibyo hagezeho wosubiramwo muhira uzumva urundi rubanza rwo kwanaka rutayemo simubwira ngo ntukore urubanza mugazishire ku buremere urabe mbe urubanza nkeneye n'urwaye imanza hari imanza zikenewe gufasha abantu nk'ubu dufate nk'imanza z'amaziko kuganduka
uranavuze ubanza bategeza kuganduka rimwe na rimwe bigahera umuntu wumva kumufasha bene izo manza ni sawa na mariage urashobora gufasha mariage umuntu mu buryo bubayabaye kuko nkajya nabona kubwire imanza ajya umuntu yategeza gutumira abantu baze kurya ivyiwiwe apana kugomba kugora abantu ngo bagukorera urubanza kuko kurya kugukorera urubanza baba bakuguraye nawe uzoyari uzoca usanga waguye muri ya credit y'urubanza uzontayiriha bice bikugora muri kazoza kawe rero ugomba ko umenya abantu badashobora kugomba gutunga barabire mu mpanuro urya muntu haya kugomba kukwinjiza mu minsi mikuru ya buri mwanya murabe neza kuko nka anniversaire igufasha iki umunsi w'igiti ugufasha iki wo kumenyesha amakuru urabimenya ko uwo munsi mukuru bawusizeho ko narakubwiye abazungu hajya abazungu ni babi barasizeho ibintu i Burayi muri Amerika mu Bushinwa mu Burusiya mu Bwongereza iminsi mikuru yo gusamaza abanyafrika ukumva ngo umaze wumva akaba ariho n'umuguru w'abirabure ngo bashigike ngo abareyari tubona jingirana umureyari abandi bona ba Barcelona ngo umunsi mukuru wabaye ukibaza mugahimbaza umunsi mukuru mu ikaritiye w'abareyari barya abareyari ubwabo nyene ntibanakuzi hubaho urya muntu ariko arabigira atoza ry'amafaranga hariho umuwayena amafaranga baryako kuko naho uza kubona yavye ati tugomba dukote sare iyo sare tuyikose tuza guca tuvuga duti inzoga aca agenda akavugana n'urya w'inzoga aca bati uko tije 20,000 harimwo ya sare harimwo inzoga aca agenda akavugana n'uwa sare kuko uwa sare irya sare yari isanzwe yicaye ntiyari ndakose agaca avugana n'uwa sare ati none irya sare ntoyimpa kw'iraki mwe yabahenze ko ari amaraka 3 umuntu w'isare nawe isare ntikoboka imeze nka kuryohereza yamba umuntu acuba akarati n'ubundi rya raki ntaritoye ibirori biheberaho 30 minutes niryo raki muca mugenda inzoga nawo hari ukuntu gica kigenda ati twace tuvuga ko Amstel ari bine kumbe Amstel kubera ko ujya w'isare nawe aciye yidandaza 35 ugera rekepe wa wundi akora ko barya ku y'isare ongera barya ku ya mahera inzoga muriko murahembaza Real Madrid Barcelona Paris Saint-Germain na nyene ntavyimenye kumbe ni nyungu tuja muntu yabatogetse amahera wewe uzoguma ubona ngo mu Barcelona ngo mwagize ngo umunsi mukuru wa Manchester w'igituma bitu arafise igituma n'abazungu rero hari iwabo barafise iminsi mikuru batumenyereje kugira natwe dusesagure amatungo y'iwacu twishingiriye iminsi mikuru baraturungikiye n'ibiyo turabibagurira tukabibarorerako tugatakaza umwanya twokoze iterambere kugira ngo twame turafyura amaso ukanzosanga urwaruka urubona mu makaritiye bahe baraharira waza ko ari ibigugu si bijuju bafise imvo ya bimwe wariko ubaza uti mbe ni ryari uzobona umuntu adashaka ko umuntu atera imbere abazungu birya babigize kugira ngo abanyafrika ntibatera imbere kuko hamwe bokureka baravye ubwenge umunyafrika yari afise tugacurama kuri bwa butare bw'umusangwa butaka tukabucura tugacunsuka n'imihoro tukagenda tugakora indirige za ngorogojo tukaguma twiyumvira ibindi bintu umuntu agomba gusumvya uwundi twobarenga muga babonye bace badusumvye ubwenge ati reka tubakorera ibintu bibasamaza reka tubahe na financement na nawe uzokina umupira kugenda aya usumba Brazil nibishoboka wewe biriya by'umuntu atungiyemwe se mpaka nawe wabiri byo utungiramo twategetswe kubanza kuraba ikindi kintu natwe dukora naho uzobona abazungu baje guhenda abanyafrika basiga baroza abandi banyafrika usigara baratwica kuko urumva wawundi ababwira muteguro ibirori bya Real si umwana abafise wa mutuye uwo muzungu ati nawe genda ukoronize nawe uronke kwa kantu wewe ubu ni umunywanyi wa Real mwene Real ujya mukinyi we washinye muri Real Madrid agomba aramugurisha neza cyane
canke agomba akayamwigumiza kuba mbere uzobona nka kurya k'umumenyuzeye mumenyereza agomba arakuramwo urya yakina neza agomba akamugumiza we kugira ari ico bivuga nico rero uzogaruka kubona no mu kibano hariho umuntu akwamiza mu munsi mukuru aguhenda yuko wewe uzi kuvuga neza wewe ukama mu minsi mikuru atanyungu ufise akubwira muri liste y'iminsi mikuru agushira muri groupe yo guterera groupe ya seminaire nimba ari nyene ayigira ntazoyigushiramwo kubera wironkamwo amahera azoca agushira mu magroupe yo guterera ntagire n'ikintu na kimwe c'iterambere agufasha rero wewe uko ikiganiro kivuga giti tumenye gutandukanya ivyo dukeneye n'ivyo dushaka mbe dukeneye iminsi mikuru myinshi canke dukeneye iterambere bigarutse bive mu vyo gufungura canke vyo kwambara tuje muri rya terambere mbe kugira wewe abana bawe bazobone ko we wari umugabo canke wari umupfasoni ukeneye iminsi mikuru myinshi canke ukeneye iterambere abana bawe sinzi ko uzobabwira yuko wewe ari we ukuri mariage yo kwanaka ari we wafashe ijambo ko muri ntuzeye anniversaire yo kwanaka ari we wari ukomeye ivyo nimba ubona ari vyo umwana wawe azogushimira canke ko azogushimira ati papa yaraguze parasera hariya yarubakishije iriya hoteli niwiwe kajya kabare naho inzoga nagenda zikunda ati nako kwa papa ati kweri papa yari umushinga ntaye kuko wishinze izo manza urubanza rumwe urushiramwo 10,000 15,000 20,000 5,000 nteranya naho kuri weekend utabura urubanza rumwe urushiramwo 10,000 n'imiburiburi indwi ziri mu mwaka urashobora gusanga ari 50 na 2013 naho ntaruye uzosanga uri mu bihumbi majana 5 genda uteranye uraza kuraba uraba uti none kundwi nshirayo 10,000 indwi 50 n'izindi nzoba maze kubika yo inoti za 10 zingahe 50 urumva ibihumbi byinshi nico gihe hafi mu miliyoni uzoba umaze gukwira kuko ubu mu guterera uzosanga baharurira ku ikaziye nayo ikaziye ari prix normale nko ngaha mu muji wa Bujumbura Amstel bacagura 36 urumva utanga karani kugwiza zandwi 52 uko ngo ari wewe nkumeze neza uko ayo mafaranga uzosanga ari amafaranga menshi cyane hari imanza zo gukora hari abagenzi utokwirengagiza mugani wa wundi ati mbe utaje ku maziko utaje ku maziko iwawe ati kubwiwe ku rubanza iwe uzogenda ntumenye ko nakuba waravuye hari imanza nawe uraba uti bano bantu vraiment sinobirengagiza kuko nanje barambikije mugabo simanza zose zo gukora wamira mu manza ukora gutakaza umwanya ukakora no gutakaza amafaranga reka turonderere kazoza igihugu n'umuryango ya mbono izogere 2040 2060 ufise aho wishikanye igihugu waragiteje imbere umwana wawe atagenda ku ishuri n'amaguru masa agenda yambaye ibirato aho iterambere azoba ari sawa kuko inda uyibwira ico wayirarije ntoyibwira ico wayihaye kuko hejeje gufungura inda icisigara ikenera ivyo uzoronka ni nkuko n'umushahara bawuguhaye uri mu mufuko ntubu kibaye nkenerwa haba hakenewe kugenda ugakora neza kugira bazoguha yandi nico rero co gutandukanya ico umuntu akenera nico umuntu ashaka ushoboye kumenya yuko
ukeneye iki ni sawa, kuko akandi kantu nokubwira hariho ibintu bimwe nakubwira umuntu arashobora kuba ikinga rikaza mu byo umuntu akeneye bivanye n'urwego agezeko, kuko nk'ubu umaze kuba ufise imodoka ikwamiye ahantu ipine urayikenera, urumva ibibaye nkenerwa bivanye n'ico ufise, ataco ufise ntaco ukenera, urumva rero umaze kuba uri kw'isi ukenera gufungura, utarabaho kw'isi umva wokenera, ni ukuvuga nk'iyo umaze kugera ku rwego rw'aho uba ufise ikinga urayikenera ko ikoresha, igihe rero ubona ataco woyikoresha ntiwoyishaka, rero hari ibezwe uzogerage zimwe wewe uyipfuza naka arazikenera, umva wewe uzogaruka kugira ati harya naka nakeneye iki, naka aragikeneye kubera nawe maze kugera kwa ruriya rwego, rero wowe ntuza gukenera ikintu uza kuryamika harya ugize ikibazo arico uza kugurisha, ico kintu manza urabe yuko ufise ushobora gutena ugakoresha ibi na biriya ca kintu kiri harya, ya androide wowe ukavuga uti ko nkeneye umunyu ugira ngo ndayidandaza, ko nkeneye kugura isabuni, nkeneye kugura impuzu, ugira bica bisaba yuko uyidandaza, kimwe ko ngwaje umwana ugira ngo ndandaza ya androide, uraraba uti igihe cose nogwaza umwana bikasaba ko ndandaza androide ntiharagera ko ndayigura, ntiharagera n'imiburiburi umaze kunguruza ukamara kugera mu bitaro 4-5, aha n'abantu boguterera bakavuga ati yari umugwanyi, ntabwo ari inkorora ucugurisha uza kugurisha ikinga nturagera kabisa, kuko hari ikintu uzotunga ari uko ubona ko hageze ku rwego rwacu, yego rero abantu hamwe twomenya kugenda kuri etape turiko, ukamenya yuko iki kintu wakigezeko vyoba vyiza, sinkubwiye mpaye guhanura nanje iyi mpanuro ndayumviriza mu bandi, kuko ndakwibira akantu cindi ko ndaguhanura nshira umunwa ngaha nanje nkumviriza mu bandi, suko nanje mba ndabishoboye, urumviriza ivyo mvuga nturabe ivyo nca nkora, nanje ndi mu bashobora kunanirwa, mugabo ukuri ndakubona nk'intu urashobora kubona ati kiya kintu ni ciza, mugabo ukabona yuko nawe ataco woronka, nkakurya washaka kubona umuntu uti urya muntu ari mu muduga mwiza kwe, ukaba uvy'ukuri ukavyemera, igihe cose uzobona umuntu yubakiye ikintu ugaca nk'iyarose amahera ugaca ugomba kumvuga ngo vyose ni ivy'ubusa, nta bwenge wowe ufise, ntuze ukengera umuntu yamaze kuronka ikintu umwite ngo vyose ni ivy'ubusa, bimwe mu mashengero bacana intege bavuga wa vyose ngo ni ivy'ubusa, ni ivy'ubusa gute? Ubwo busa wewe urabufise? Umuntu yopfuma apfa afise ibintu hagupfa yipfuza ibintu, sinkubwiye bimwe vyo gukora ivyaha, wopana ibintu wararondereye abana, wararondereye igihugu, n'abana iyo upfuye bakazovuga bati Mutama yadupfiriye neza, yarazi kurongora umuryango wacu, nimba muri mu muryango waba mukavuga muti uyu muzehe kweri yarazi kurondera, apana bimwe vyo mw'ishengero bakubwira ngo yo vyose ngo kw'isi ngo ni ivy'ubusa gusa, ko bagaruka kugusaba amafaranga koresha vya bindi vy'ubusa nyene, ko batabibona tandukanye ivyo ukeneye n'ivyo ushaka, dukeneye yuko dutunga umuryango neza, ntidukeneye ibintu vy'ubuyeyesi, nanje ivyo nivyo nashaka, mugabo twese biva kuza kutunanirira mu bikorwa, aho ngerageje kuguha isiguro y'ikintu umuntu ashaka n'ikintu umuntu akenera, wowe ushobora kuba unyumviriza, vyasaba neza yuko nimba wumva hari ikibazo ukeneye kumva urabaza, sinashoboye kugusigurira ngira ngo kwiki muganije urashaka kugusigurira ikindi, yego ugatahura tugatahurana, kandi komantere yawe niyo idufasha kubandanya tugukorera n'ikindi kiganiro. Yego reka tubashimire ku kanya mwaduhaye n'impanuro mwaduhaye, mwagize neza cane. Natwe reka tubashimire umwanya wose mudukeneye, muzodusanga ngaha ku rubuga
niho twama tubishura ikibazo carico cose mwupfuje tuzobishura tudahutaje mu bugwaneza atawo turengeye. Yego murakoze. Muragize neza.